Cheva ndibaza abana mfise uramaze kubona nibanga bakeye naco basi 9 umengo naco basi uramaze kubona abanye umuheruka kwemera 10 uramaze kubona abanye n'abana banje batari bake oya gusaba ari beza bwira igiswere bwira umunyina mu burabona erega simbi mbe simbizo uhobyo ora wipimisha umugere kizodosi no umugore wanje nayipima agiye kuvyara umva umugore wewe ntiyogenda wow mu mpimba narigeze gufungwa muri 2018 ugezeyo gupima umugera ari obligatoire ugiye mu mpimba umusimani sizingene byagenze kwene badupima kuva ico gihe nubu sindipimisha kwene ngo umugore yipimishije abakomeye ndago miliyoni 5 simbi senga miliyoni yatanga uje kwipimisha uvuga ko umugore wawe akomeye umugore akomeye okay reka nawe senga miliyoni wewe kwipimisha ariko wewe kujayo ntugere Gucci umve ngo Gucci bararitukura Gucci yo mihimbirira Sara Okay, wakunzi wa Yaga Tech TV murameze fresh nizera ko mumeze neza ku mpande zose zisi. As you know, call me Alvin Gucci aka Janjalao, sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that. Welcome to our professional game behind camera. Mr. Vibe abahama image ameze neza. Wakunzi wa Yaga Tech TV murabona abari imbere za kamera za Yaga Tech TV. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Kino kintu ari abantu bamye bavyibaza kuva mu ntango yuko kidashobora gukunda, ariko nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya bwiya tuwa exclusive zitandukanye. Chevale Rufu General intuma ya 13 ikijama rero kiravuze ukuntu kikunjije isura kumba ari gihuba kiberenga. Jewe simpfa gusinya amenya ahantu hariho hose bamaze kubona intari twene meme nimbwa bamaze kubona imbwa iri kwira twene nivyo imbwa itwenze uyu mujama yabaye mu kiroberi cy'umushefu yitwa Karatasi ugabandanya none nuko nyene mpamvu n'umugani Papuro mambo vipi fresh ndugu yangu meze neza bomba sana. Sasa wewe imitakato kuba ari yose atamugoro ufise bwira atana kazi afise nta kazi afise bandanya kibazo ufise abasesanguzi babiri ufise Simbizi wa Semavumba turi kumwe kandi na Chevale General Rufu bose basesangura kubijanye n'umuziki eka n'ibindi bitandukanye bafise n'ivyo bapfa niyo dupfiki amabwa yawe ubuhimbiri nta kindi dupfa iyo mihimbirira Sara imyaka 500 n'iyindi 500 ivyo mwakoze biramaze iyo mihimbirira Sara icyo turagihurizaho aho ayandi mabwa yose turayibona mugabaho hageze kumihimbira Sara iyo mihimbirira Sara wasema vumba imeze gute papa fresh yashaka kukufi umuntu afise umugore yakumanaga freshere wallahi indafise freshere uwo mupira umenga waraye mu kanwa kimbwa afise freshere je mvuye mu kazi akazi wowe ufise wowe ako kazi je mvuye mu kazi akazi nyabaki kazi nyabaki nasimvye kudepoza umwana urabe twumvikane basi siwerewere tugerageze kudepoza umwana nakazi nye sawa ariko Chevale urabona yuko Simbizi tagato ravye na Luke kene umwe sivyo byano ngugo no mu mutwe huzuye mu imvi gifise imyaka 35 ibivi vyuzuye mu mutwe cyane ubugari bagusize usanga umugore yacikorera ariko Simbi nta n'umunsi n'umwirigera umugira inama ukamuyagira Chevale ukungene kukurongora biryoshye ukungene kurongora yo byemera two wambwawe amazashuga umviriza mayureke mishangazi umugore akimenye ko inzoga mbona uyu shangazi gusa makuru menshi atandukanye kuri umugore yakimenye ko inzoga mbona iki
cyararinze ngiramwa ngo shevare mwana wa mama guco no guhanura nimba utararongora ngo nturongore ngo burarindira nanubu yoca mpanura ngo ndongore gute nawe agumarira yirwa arasuzugurwa mu rugo simbizi ndabeshe simbeshe tugomba tukora ibiyago tuza twemezanya kimwe ku kindi ndavuga ngo hariho ibyo bimwe mvuga atariho ngo ndikunda kubeshera uremera ko bakumenye ko inzoga mbona ukarira mu bantu vuga ati ndabyemera sindabyemera ayo makuru wayaboneye ibiwe mu rugo yiwe nuko zubakwa sawa aho yaje kwemera urabandanya ico zubakwa zubakwa nta mahoro simbizi ufise mu rugo iwawe bro ya ata mahoro vise mbangano telefone umugore ubwenga mbega henda kubari telefone umugore mbega ndakubaza mbe nk'umugore uyu yarongoye atari umugore aciye ubwenga azara kivutura bibaye ngombwa iki wobona namabwa yuru ahubwo ushimira Imana yaguhaye umugore aciye ubwenge anagukosora ajyari twari twagiye kumutemberera iwiwe bana yadufashe neza hari ngwano wabonye rega nta ngorane nimwe yifitiye ahubwo urugu amabwa yose ari kurubu ngo bapfa kubera yamatonda mu kabare buri gihe misi yose kandi rero abafite inoti ya 5 gusa uyu mugaba yatanze rasiyo bo ibya rasiyo sinabyinjiramo kubera hari n'igihe irasi ishobora kubiva mu bukwe abizi ibya rasiyo ishobora urugo rwose rufite ukuntu rupanze ugejeho n'abantunzwe n'abaho n'umugore oya yeragije n'ibanga ry'urugo imbizi rashifa iva mu bukwe iryo ibanga ry'urugo nkuru irasiyo ukora hino ni rasiyo rega cyo kubicarika hamwe nuko mbazi yuko mufitaniye utuntu amasekre chevara ashobora kubaza urabona uyu mutipe ari ingwara agwaye ivyo ababayemwe yikanga yuko n'uwundi ari byo abayemwe uyu ubuzima bayemwe abesha abantu badandaza amashuka ndo mishangazi masters uyu nayi mutagatishije umenya karato gashashe menye igitoro uraza agaciro h'igitoro mubaze nazi nitira amafaranga iguko oya niboka ngo sibana yigi siwayigura umugenzi wa Arvin Jesumbo babayeho kumwe kera twarabajama mwasangira urubuga oya kera mbo urumva hariyo imyaka nkuko basiwe turabajama erega nkubu nawo hari abantu bambona nkiwerewere nkuko bakuzi wewe oya gute jewe nta muntu atayiseriye je tugijewe nta muntu atayiseriye je twicarana mbo kuba seriye jewe ishaka ibe ndi mwibare muzokumva duriko turayaga ngo rujya gwana ngo ruraryoshe ngo canke iki nta histoire y'abademo hamo uje uborewe birangira gute ibari inzoga ya kangahe wewe mbwa ntumbwira ko inzoga ya mbere erega wowe uretse inzoga nyinshi kubera rujya ruvaya gigwa inzoga unywa erega inzoga zose umaze gucanga inzoga zirenga ubwoko butatu naho ibitaborera ikikuborera wewe ikintu cyane mo ejo hari hirya yejo wari mo rumbwira ngo sheva ngo ikareso ndayibutse ngo iboka ya avuga iki kigabona worasara mu mutwe wewe wambaye ipataro none iyo boka uyibuze uno kuri kwimana ngo nta boka nambaye none wavuye muri yambaye narabye ndakiva mu mutwe ndavuga ati igito gitabwe wabo naco mbwira ko kaboregwe uboregwa ku buryo uvuga ngo nta ikareso ngo ishize none ntayo wari wambaye simbizi kubita wewe unzo kubita wewe abagabo bambara ikareso simbizi abagabo simbizi bambara amakareso umva ndakubarire gute je simbizi je nambari nta kareso nasanze bisa kayoga bita niko fimbo urumva ndamubaza none simbizi iyo nzoga ko wamuyigendana iminsi yose ikarato ifise uburyohe nyabaki iki niki ngo humviriza ndanga nabwo je sinywa ibintu ntazi ngumviriza mugo umusuma nzoyumviriza toma nibone hama rero aho nyene aho yarafise ubundi buyoga bumeze nka simba waraye niko nimba yitwa niko mu nyuma rurenza ko amamsteri imigorigori birangira nago rutayemo n'ibindi none aho uzoreka kuba mu bagabo gute igiti mbere kigwa shashe kunyishira ibugarama iyo kuri shwa kiduma ahubwo ndarupfite ndaru uru rutipe waraduze hariye gwemera ko ruza kumanukana mani gwantayeyo uravuga oya wavuye igite oya nari naduganye nabacamamaye yego muhurirayo jewe duhurirayo ngako yari namaze kunywa ivyanje narabivuze nano ngaha kuri Yaga teke uruzi ko nari ama video yabakiriku
erega ari izi video banyeretse ndi kuri pause yumvisha ariko aririmba nasaze none ndakubaza ikintu kimwe simbizi kubera iki wemera kunywa inzoga zigukoresha amakosa ku buryo naho utubwenge ari umunoho erega uramenya ko umugabo ufise urugo yaramahenesi akaboregwe kari ka henesi ego kari ka ingorane imvumbano Jackdani imvumbano ziborena ifo kuraborega inzoga wiguriye usanga nagasoke bamuhaye kugira azarafura neza mu rugo oya ivyo mu rugo sishobora kubimenya neza gusa no hanze hari ingeso yo hanze ubusambanye rabufise naho nyene arabizi ntavyuzi oya ntavyo njamwe ngarukane dossier warishe y'umwana wari warihakanye umva nako bari buci umviriza guci tukiraho nyene ntanjaniranye kuvyibugarama jewe namubwiye simbizi je mfise umushofera nyonga uriko urumva nambwa ati je mfise umushofera tunyonga zana ibintu byawe byose amatelefone ibintu ubona ko havute kura kwa rutango ugenda gwamvura nk'umwana w'amezi 6 kigenda nk'impene kwari urusigaye kurisha naguma mvuga ati iki kigabo kirankwege ndamubwira ati simbizi mwana wa mama zana ibintu byawe byose tubishire mu muduga twe naho twiborererwa kora bise umushoferi nta ngorane nimwe twe turaborerwa kandi nabwo umugore wanje muravuga yego ndacabiguha turaborerwa twongere tuborerwe kuba amahera ndayafise je nari naguze ikarto ya Henken kora je simvanga inzoga niba uri mvuye kuri Henken inzoga ya nyuma nywa ngoma ntahe aba ari whisky yo kurenza ko nca ntaha ndamubwira ati je sinywa imvumbano nk'iyimbwa ndamubwira ati simbizi cuguma renga hafi ko mahera hari nta kamaro ko kugumuyerera wamenga ndamwikwege agakatariya mu kuvuga nawe wamenga ni pasteur wewe gurumva ko jewe gwitse inzoka ngoshe ndazitumura ngo niho ndaziboneye mama nari ndaziboneye bambwa we gusa cyo nzibugarama naraborewe inzoga ntaguze vraiment oya naraborewe inzoga ntaguze kubera nafuye gushika assurance biki yaramamagaye nshira kuri table yayo oya inzoga yaramuhaye vraiment kandi rero ikibabaje nukubera yaciye anywa n'inzoga atamenye umutwe we utamenyereye urumva acakora amabwa umugore wiwe turanavuga navuga Chevare ndagusabye uwo aborewe ndamuzi ariko we ko ndakuzi uri umuntu umushinga ntaye umwenge ngo umumanukane ndabigusabye jewe haramnone obana n'umuntu utari none ngo uyu mweko uyu mwabarindwize bitaramumenya jewe ndavuga ati ndamuzana mugabo yarakoze amapicha arakora amwe are anandenze gushika naho je nyegera ntibabone ko tuzinanye mugambwira wa mushofeti ugumukiraba nimba caciye nimba kwagiye n'urutaro sinzi rega nti n'ugutani gwatashe wambwiye ko gwaraye ngo hanu mbe waraye imodoka yamanuka ari imodoka y'abasirite manizanze saa 10 wanambwi inzoka ziko zirakuvako kari waro obamwe uyu yase kusinzi yanyikiye mani yanditse oya simbizi yasibo namanutse imana ariko bari bafidumeje kuri kidumu oya kidumu ego namanutse vishu menga yagomba ririmbe okay je menya ko vishu yaririmbye ari hondi biranashoboka yuko show yaheze ari hondi kubera je namanukanywe n'abajya baptipe bo muri bakora ku mutwenzi we naragutanze kubera niho bansabiye lift muri double cabine oya yari iyasi bujya bwa nkabujya bwo muri Barut buriya buyasi rero ndamanuka kauri kwari kusiga ku mutwe nje mfata taxi no mu rugo naco mbwira ubwo bubwa uri umuntu w'umugabo ufise abana 11 ukaborerwa ku buryo uwoberwa n'inzira gutahana mu rugo uco mbwira ubwo bushinga naho ubwo bugabo bwari oya irere yabaye nari maze iminsi ndushe vraiment ibaze nari maze indu yose ndigitega none wabinywera muri bya byayimbonera kure day none ivyo biyo byagusira wabitera nari maze iminsi ndushe nshika ndugibugarama kubera show njye na branding ndetse rambona ingene show yagenda kuvuga ko arakageso bwari uburuhe siva bwari uburuhe ni ikari rero nabona ko bwari uburuhe aho hirya ejo ari kumbaza ikareso oya bwari uburuhe none aho hirya ejo bijya wari kurambaza kuvuga ko arakageso niko yama none rego uyu mugabo n'umwana mwiza je turasangira mugabo mubona ataraborerwa ariko hari abantu iyo baravye ikiganiro cawe bakane ikiganiro ca simbizi aho bavuga yuko hagati yanyu arashobora kuba hariho ubutumvikana tumvikana kwiki kandi dusangira n'inzoga
Erega je igituma tutumvikana jewe sinzi gushigikira umuntu mu makosa. Uyu mutipe ubwa bwiwe ndabuze wahaye. Uwo mutipe abesha abantu yuko adandaza amashugwe kandi afise ibimushangazi bimubeshaho mu gisagara. Ya bigore bimuhama yera bikamutagatiye. Anda gakuru mfise simwe ngo nijya modoka agendesha. Amafaranga menshi yavuye kwa Risharon. Risharon ye cakimama none nka kijya umworo nkujya ujya amahera y'abagore. Umviriza umva none ndakubaza ikintu kimwe. Ndakubaza ikintu kuri Cheval n'umupro mu kujya amahera y'abagore. Umviriza ma ureke umviriza. Nukuri Cheval n'umupro reka reka kwidebya. Uyu mutipe ku mahera y'abagore. Numuhinga fati namba yambe nukuri umujama amahera y'abagore arayajya. Ama natanguye guhongwa iyo miduga ryari. Ni ubizi ndacavyiga. Je muduga wa mbere naguze 2016. Na muduga waguze barawukuguriye. Umviriza naguze umuduga wa mbere 2016. Cheval. uguriwe n'umukene. Naguze mu mafaranga yiwanje. Nakoreye. Ndakorera. Uyu ko yademobilije muri FNL abademobilije muri FNL ko tuzi ivyo babahaye gashaho. Ko tozaje kubesha. Umviriza simbizi. Uyu yari mu paripe utu FNL niyo yabaye demobilije. Numudemo buyu. Okay, ntacho. None bademobilije. None abo je muri abo bademobilijwe twese narimo. None bademobilijwe ryari. Bademobilize mu 2008. Je naguze imodoka 2016. Urumva naguze imodoka 2016. Bikata demobilije irihe. Wowe simbizi ibyo kudemobilizwa ibyo bya demobilize mbo icyambesho ibyo nta nibyo icyakabiri naco umviriza turiya ndagukona Jesse nagwaye uremera kuri umudemobe ntabyo nemera ntabyo nzi nari bwa izo ntambara zafu yari muri paripe uzefune kwagwasa mbegwasagereye izi kwene wanyu siwa mwere muwatewiwe kadogo pa kanganu asha bari bakurikiye ubwije basha abamukurikiye bereke kagafoto oya mbo urumva bangwa urumva umbiriza simbizi afite twebwe ngaho haruguru iwacu muri rirare umbiriza kubera rero habaye intambara kenshi ushima kwiyunga oya apana gushima kwiyunga nasho yarafise uravyumva bategeza ko umugwayi jewe nahora ngenda gutoza injya z'abagwanyi abagwanyi mu wayo muhaye irindire muri FNL paripe utu FNL uri ndagenda gutoza injya kandi urazi ukiri umwana ntubuze bitaye umutwe rero simbizi yaragiye araperereza arumviriza amakuru yiwanje asanga amakuru yiwanje arera avuga tujya mu jama ari seri akantu rero numvise ko yari mu FNL urumva niko nzohora mpagararako urumva ngo niko nzohora mpagararako oya ntacyo nta kintu kibi cyari none turakihuriza urumva twari muri ibyo bihe by'abana baradutuma genda none waragenda rurukaraje oya bangwa je ntabyo nzi none no banari bifise imyaka ingahe akadogo oya umviriza none no banari bifise imyaka ingahe twebwe twagenda kuraba abo bagwana nabo ko baza kubatera hama twagenda kubavomera amazi canke kubarondera ivyo bagiye ku rugamba nuko rero jewe urumva Jesse nari kadogo mugana arabafasha hama mu nyuma yatwagwa muri ministère de défense et ancien combattant ubwati rendo warugwaje iyo mitagatero ngo yaje gute urumva muri ubuzima tubayemo mwana wa mama nta kazi je nabayeho ntazi kugaya akazi sivyo je umva ndakubarira je diri za mbere natanguye gukora natanguye kurangura impuzu mu Buganda urumva guci ndangure n'iki kiwerewere ndangura impuzu mu Buganda hariho umuntu w'umuvye nakunda kugenda kurangurira sivyo ngenda kumurangurira rero ico gihe acambwira aramenyera acambwira ati tuzohora tujana sivyo
tugiye turajana arabona bya bintu byose ko atakintu na kimwe nigeze ndamubeshamo acatangura mu bwizigirwa bwa mbere hajya ubujyajya ni bubi agiye arantuma rero nkaca afata kuri bya bintu yantumyeko nkaca nkurako nk'imiliyoni nka 5 cyangwa 4 nkaca ndabigideni kuri babandi ya tugiye kurangurako nanje muri za 5 miliyoni nkaca ndangura byiwanje nkaca nzino nkaca ndanguza je nkatora inyungu yiwanje nkaca ngenda kwishura ideni nagenda bariye biraduga ntangura kubona ko ubuzima butanguye gufata intumbero kuko nararuha cyane rero mvuye hariya nkaca ndabifatanya n'ivyo bindi by'amadini nako nikora by'amashugwe nkapambana umbwiye ibintu byo gutera jardin ni twende ufise decor mariage dot biki mvuga nasimbiyeyo umbwiye korora ingurube inkwavu iki mvuga nagiriye mbega simbize aho wamuvuga bajya bijya biyaya nibimara ya wirigura oya mayirindi none bajya abana wababyaye ku giti sha cheva ndibaza abana mfise uramaze kubona nibanga bake naco basi 9 naco basi uramaze kubona abanye umwe heruka kwemera 10 uramaze kubona abanye n'abana banje batari bake oya gusaba ari beza bwira igiswere bwira umunyina mu burabona erega simbi mbega simbizo uhobyo ora wipimisha umugere kizo dosi no mugore wanje ntayipima agiye kubyara umva umugore wewe ntiwogenda wow wari wogenda iganda gutera story nayigaze gupfungwa mu mpimba hari abantu baza bankangisha ngo bazogufunga bwese ico ntarabona ndamaze gufunga urazi ko zamaze gufungwa ku zone haya mu kanyoye oya gufungwa ku muntu w'umugabo mu mpimba wari wakoze mu mpimba nayigaze gufungwa muri 2018 ugezeyo gupima umugera yari obligatoire ugiye mu mpimba umusimani sizingene byagenze kwene badupima kuva ico gihe n'ubu sindipimisha kwene ngo mugore yipimishije abakome hama we nawe gute ubuzi kuri siri ko kukomeye ariko umugore warashobora kuba yifitiye ya maraso atandura wewe ukabona boze waragiye n'igiki gasimbiye je ntavyo nzi tunyene ibintu ntarapimisha ni byinshi kwene ururuga none urafise ubwenge bukora neza none kumenga ntukunda ubuzima bwawe cyubuzima ndabukunda muga kwipimisha ndago miliyoni 5 usimbi 5 miliyoni yatanga uje kwipimisha uvuga ko umugore wawe akomeye umugore akomeye okay reka nawe 5 miliyoni wewe kwipimisha ariko wewe kujayo ntugere Gucci umbe ngo Gucci bararitukura Gucci simbizi genda umenye ubuzima bwawe kubwifasha agugusime tuzojara mwamikazi mwamikazi ntangora tujare twese hamwe na chevara arimwo jewe naho uvunyene wewe kandi simbizi abizi ko je ninywera inzoga ibintu byo kuriro bisimbiza ariko ntiworinduka kuja gupima sida oya jewe nongenda no umbwira ubunyene yego kwipimisha ryari wewe mboje kubera mpero urazi ko nenda ari na bya bigesera byo kumusara uyu reka uyu uretse ko ari kiwerewere mu nzira zo kuborerwa niki nandi atabure nkuba bari umuntu muzima murayaga neza nanuze je nuko nta busambanye njamwe gusa gupima iyo borewe bica bigenda gute cyo twaragize je ndashobora gushinga intahe twaragize kahise kabi mugabo siko twari kuko byaragura ibisuma navyo basanga kahise kabi none kavuge none twarara mu mabare none ubu nturara ubu ho wirarira mu miduga aya none igihe uvuye Bugarama waraye nari ntashe umushoferi ntiyabonye ko ari umuntu yasigaye mu modoka kwari ujyanye indani mu ntebe nari mfise ibirane by'uburuhe vrema bwari uburuhe sikuvuga ngo karakaborego mugabo hari nyine mba nakoze cyane kwiruka ku matere nk'abantu bambonye vrema ndi kuri stade Ngoma barabona tujya mu dipo bigenda kose ararusha wararusha nafise imizigo myinshi nike nkaca nduga kandi Bugara na manusu no munsi ugasondo gacha nduga kandi ngasharengwa n'ibintu biremereye nashize nasinziri nagiye kwikangura nsanga njamye muri garage ndi mu modoka ariko cimbwira umuntu abafise urugo mugabo muri kahise hari ibintu yagendera cyamwe kandi ivyo nutabicemo bisigwa yuko utigeze ubinywa hamwe nuvyuka mu gitondo karabe kiboro mwararaje ukavuga ati kiboro ndagisohokana gute ndagisohora gute byagenze gute gukiza bo ntizigazi kubako ukamwe ibintu mu gatondo
ukivuga ati uyu muntu yageze iwanje gute izo twazi kwa izo ntaziga zubamwe ugaca wisangura ahandi hari nigeze gupanga mapu hari kera Ingozi hari umwana twarashaka twaratubambana uruvuga guki twaratubambana sasa ico gihe nari mvuye mu tugeza primuziki bari bampemvye amahera ya primuziki urumva ebana mfise kandi amahera yanje bayandungikiye kuri rimikashi urumva ebana mfise inoti nyinshi muri telefone muri eko kashe plito nari mvuye ni muyinga mwidiri nari mfise umuriyoni mu mufuko nayandi rero muri rimikashi umva ko mfise 2019 uwo mwana arazi turasangira burasine je namani nkwera ibintu kavukire gusa turaboreko umwana cyarafata imoto arigiye uravimba gabrasi Joze nakubise escale ingo mvuye muyinga nari gufata imodoka imanuka direct Bujumbura cangira escale Ingozi Ugwana gwabye biranga oya Ugwana ngwe fye mareka twara tubambana man biranga uranyima cangenda hano bita tapi vert ucugura cura usuma Yanga rero wibatse 5 waguze uwe wa 5000 okay bandanya wa 5 sawa rero sana naenda mu hotel nirarira muri Sangwe ya kabiri ngeze y'abasirikirite barambwiye ati ugicunge basikwibi mana aho rero sinzi nisi ndimwo burya rero ngano nibaze kumbe bashatse uvuga ugo runtu winjije ega nagiye kuraba nsanga umuntu waramanyaguritse nama bari bagwanye barakubitana ibidaje urumva je muri jewe nari namaze gusetinga ebana kwari mubambe nisha iseti vizura pa ebana ni mubambe hama iyo bora imaze gusetinga ikirankwepa algoritme rero igumi harura yuko ebana umuje amategeza kubamba savuga ati pitua mbaya urujako arugufa ni gupfa Ikapitua yo mserebende mpaka magetoni asubuhi sasa naangalia sasa uchama nilifunga paka mafunguo nikazificha nta gutwara utwawe na yari umusi nari mborewe mitani boro hari boro zazihagarara kwibarabara egari boro zazihagarara aha cyane muri ville ariko uviriza makamenge man aha papa aha kuri kopeki kwipave kwikopeki pitwa boro gutya arama technique yagize gutya ko eri amazi kwana ko nahiye wowe baza uviriza yaje gutya ngo kumengije kungotomera kumbe ije kunsopa wago waruza gomba waruze ngagomba mashaviriza masegonda 2 iyo bora yambwiye ati ebana burya rero ebana sinzigera shizana mananiza nanje ati postere yambari wa kirofa we cyanda yururutse imodoka kumbe kera nibwe kera nagiziki wibwe washidutse inoti yagiye ndaje naga telefone ndikasiga je nari mfise decapotable ndayizi ya ntubone ubaye umuhimbiro uravyimvaga brother warigeze mugana aho nyene wari wagurishije ibisigi urumva ico game mfise decap urumva nimeibiwa urumva brother aho se je nari the game je nta mudemu nari mfise canke iki nari giswe cinobe ariko ako kageso k'ico gihe nubu karashari nubu kari karakawere vuga nubu nosaka ibyo ukora byose uguma ubyita karakawere urusasi mbizi hinduka urakuze maze kugira abana urabona ko nimba ivyo iyo ni ntahe n'umushatsi wa iyo ni ntahe ndiko ndashinga kandi gushinga intahe ni ngorane n'abantu baragenda kandi utabivamwo bakavuga bati narisha abantu ari umwicanyi nari iki ngaho ndavuga ati iyo ntahe narayibayemo none kudahinduka Nisi nahindutse we wewe wahindutse ahindutse vraiment warahindutse